Turagarutse nanone mu mwanya w'amakuru agezweho hari kuvugwa twababwiye ko tubandanya kubashikiriza amakuru yerekeye amatora ari kuvugwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi aho hariko haraba imyiyamamazo hirya no hino mu gihugu umugambwe CNDD-FDD ukaba uriko urakoresha inguvu zidasanzwe nubwo uwo mugambwe uvuga ko ari uzotsinda amatora ariko nanone uracafise ubwoba kuri opposition abakeba bamwe banavuga ko atabagihari kubera ko wahora akomeye yanatera ubwoba cyane ari umushinga amateka Rwasagatu nawe akaba umugambwe wiwe yarawatswe uwo bawuhaye nawe akaba ari Nestor Girukishaka nawe muri kino gihe bakaba bamumereye nabi bamwe bakavuga ko Nestor Girukishaka yahemukiye seneri ariko nanone nawe bitazomworohera kubera ko ngo CNDD-FDD bazomukoresha ivyo bashaka nayo niyanka kubikora nawe bazoca bamubwira ko umugambwe bamuhaye nawe bawumwambure nkuko bawatse Gwasa Nestor Girukishaka agize ngavyure umutwe kubera ko abanywanyi biwe bariko barakoregwa akarenganyo kadasanzwe barakubagugwa munsi ku yundi Nestor Girukishaka bamubwiye ko abandanije kwiyamiriza ibiriko birakorerwa abanywanyi biwe nkuko bamuhaye uwo mugambwe bazosubira bakawumwaka kuko ngategerezwa kunuma umugambwe sigwiwe umugambwe wamaze kuba uwa CNDD-FDD nkuko bawumuhaye rero bakamwizeza ko bazomuha ibibanza bikomeye CNDD-FDD isubiriye gutsinda amatora ivyo rero ngo arashobora kuzisanga nawe nyene ivyo bakoreye Gwasari nawe navyo bamukoreye na ryawe nta ningufu afise ngo nta n'umushigikiye muri CNDD-FDD ndetse no muri seneri benshi bavuga ko aho ariko araja kwiyamamariza usanga atabanywanyi bahari abanywanyi benshi bayoboka Gwasa gato bakaba baragiye mu runani Burundi bwa bose ugo runani akaba ari go Gwasa yabanje kujamwo ariko nanone mu nyuma umugambwe uri ku butegetsi ukaza kumukomera banyuze muri seni nayo ikaba irongowe n'uyoboka CNDD-FDD bamwe rero bakabona ko atamatora akozwe mu muco azoboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi abantu benshi baribaza nibiki bigiye gukurikira abanywanyi bacu tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru ariko aravugwa tuza kugenda turacirya nino amwe mu makuru avugwa muri CNDD-FDD turaza kubaha inkuru zivugwa kuri bimwe mu bicocoro vyo muri CNDD-FDD kubatakurikiye inkuru twabahaye ku mabanga mwamwe y'ibibera mu butegetsi barashobora kuja munsi no nkuru mukaraba inkuru twashizeko ni inkuru ifise titre ivuga iti intambara ya Angelina Nandakugarika ifasha indi ntera iyo titre rero urashobora kuyironderaho karaba inkuru twashizeko maze ukabasha gukurikira ayo makuru twatangaje maze ukunguka vyinshi tubandanye rero nandi makuru tugenda tuca irya nino zimwe mu nkuru tuba twegeranije tuvanye mu masoko yacu atandukanye ndetse niba vyagarutsweko cyane benshi baribaza bati ni igiki abarundi bazotakaza mu matora yimirije mbe ni igiki gihambaye mu gutora umushinga amateka mu Burundi umushinga amateka afise ibikorwa bitatu bihambaye cyane mu gihugu ivyo bikorwa bitatu hakaba harimwo gutora amategeko umushinga amateka kandi afise igikorwa cyo kugenzura ibikorwa vya leta ndetse akaba afise n'ikindi gikorwa kigira gatatu cyo guserukira abanyagihugu ku nshuro igira 9 abarundi barimirije gutora abashinga amateka n'amatora azovyara gusubira inyuma gukomeye mu bijanye n'ingene ivyiyumviro bitandukanye bivugwa mu nama nshinga amateka mbere ibibazo bihanze abarundi bigatera bigabanuka ingene bivurwa igikorwa cyo kugenzura leta naco cari gisanzwe atakiriho vy'ukuri ubuho kikaba kizosubira inyuma gose ni giki abarundi bagiye gutakaza mu vyahahora ni giki bo kwisunga mu gutora mu gihe biboneka ko umugambwe CNDD-FDD wamaze kwiganzura ndetse biboneka ko wamaze gukumira ababoneka nkaho bashobora kugira ijambo canke bashobora kugira ico bahinduye mu Burundi amajwi yahora yubahuka kuvuga agiye kuzima amajwi yahora yubahuka kuvuga akaba atazosubira kumvikana mu nama nshinga amateka y'u Burundi naho iyo nama nshinga amateka yari yiganjemwo n'aba-CNDD-FDD hahoraho igice kitari gito ca seneri hakaba hari abashinga amateka batatu banditse amateka mu kirengo giheze ca 2020-2025 abo nabo akaba ari Honorable Agathon Gwasa
ndetse n'umushingamateka Pascal Gikeke ndetse na Pamphile Marayika. Aba ni bamwe mu bashingamateka babonetse rwose babubahuka kudoma urutoke ku bitagenda neza biba mu gihugu. Inshuro nyinshi cyane bano batatu bakaba barabajije ibibazo by'inkoramutima ku buryo byari bisigaye biryoshe gukurikira ibivugwa mu nama nshingamateka. Igihe cyose abo batatu bafashe ijambo haba hagira havugwe ijambo rikomeye ku binyegezwa biri mu ntwaro. Igihe Perezida Ndayishimiye yariko agwiza kabiri amafaranga yo kumugaburira akiha gusumisha imiliyoni 2 ku munsi, Agatogwa asa niwe yubahutse kuvyiyamiriza naho atumvirijwe. Ninde wundi agiye kubahuka kubaza ikibazo kijanye n'umukuru w'igihugu iyo akoze ibitabereye? Benshi ntibabona ko hari uzovyubahuka mu gihe iyo nama nshingamateka igiye kubamwo yiganziwe n'aba-CNDD-FDD, mbere nabo nyene bashizwe muri ivyo bibanza kugira bashimagize leta kandi bayivuge ivyiza gusa, ibi bibashire ku ruhande. Pascal Gikeke nawe akaba yari yabajije kenshi bibazo bijanye n'ubutunzi, akaba ari we yubahutse kwiyamiriza amatungo CNDD-FDD yiha ingene yakira ibiturire vy'abarwizatunga bakaca bakora ivyo bishakiye. Uyo nawe yari yamirije kandi abategetsi bakoresha izina ry'Imana mu gusigura amafuti, yari yamirije iyugarwa ry'imbibe z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi vyinshi. Uyo iyo yafata ijambo abashikiranganje benshi bahora bajugumira, ariko hakibazwa ninde azosubira kuryogora ku bibazo bihambaye gutyo. Pamphile Marayika nawe n'uyundi twaramwumvise kenshi avugira abanyagihugu bagowe, akaba yarabajije ivy'abanyuruzwa bakabugwa irengero. Yarakaze ku kibazo c'igitoro, ni nawe yubahutse gusaba umushikiranganje wa mbere gutanga imihoho kubera leta ya Gervas Ndirakobuca atanyishu ifise ku bibazo bihanze abarundi. Ubaho kubaza abanyuruzwa, ubanyuruza Shabani nimubona niwe azoba afise ijambo mu nama nshingamateka. Ni ibiki umunyagihugu yo kwisunga mu gutora mushingamateka vy'ukuri mu gihe biboneka ko ibintu bitagiye koroha be na gatoya? Politike ni ingwano y'inyungu, aho umunyagihugu akwiye kwama azi inyungu ziwe agashira ku muzirikanyi ko ijwi rihambaye mu gutora abazoja kumugwanira. Uwo muntu rero ariko aritoza, raba ko uwo muntu ariko aritoza yo kubahuka kuvuga ingorane zawe, nimba atanazivuga mu kwiyamamaza ntazigera zivuga ageze mu kibanza c'iteka. Raba ko ari we arinda iyo hageze ibibazo bikomeye. Raba mu mateka yiwe ko azwi nk'uwubahuka kuvugira abarenganywa. Nimba kandi uri mu gwaruka, raba ko avuga ibibazo vyawe, raba ko atomora inyishu zikwiriye, raba ko ashoboye kwiyamiriza politike iguhonyora. Ikigira kabiri kandi wo gendera ko kugira utora umushingamateka, nimba ufise ikibazo co kwiyunguruza, raba ko avuga ikibazo cawe, umviriza ko afise inyishu kwikena ry'ibitoro kandi ko yubahuka kwiyamiriza ababoheye amaboko abarundi umugongo ku kijanye n'igitoro, raba inyishu atanga ko zifaditse. Nimba ufise abawe bapfungiwe ubusa canke impunzi, raba ko hari ico abavuga ko, raba ko azogufasha gutora umuti. Nimba uri umurimyi, umviriza ko avuga ikibazo cawe, mbega arazi ko utaronka ifumbire kandi warayirishe? Mbega arazi ibibazo rimwe na rimwe ugira hageze gushora? Mbega hari ico avuga ku makori y'umurengera? Raba ntuhendwe ngo ushigikire inyungu z'umurwi kanaka witoza, kuko baraguhenda ngo inyungu zabo nizo rwawe. Umviriza ko inyungu zawe bazivuga, ico kirahambaye cyane kugira utore umuntu kuko ubuzi neza ko ashitse hejuru azo kuvuganira. Ntabwo abashinga amateka ari bo bubaka amashure, bubaka amavuriro, bubaka amabarabara, aho benshi baba bariko baraguhenda, ukumva abakoresha amajambo maremare adasiguye ingene haja mu ngiro. Uramenya ko ari ababesha, kuko umuntu avuze ngo azokomeza demokarasi abavuze iki vy'ukuri? Avuze ko azozana ubutungane kuri bose abavuze iki? Avuze amahoro n'umutekano abavuze iki?
avuze ko azozana iterambere abavuze iki? Ayo ni amajambo hameze nk'igipfungu, navuge ingingo zitomoye zikwerekeye nawe wumvirize ko avuga ivyo ushaka ubone ko muhijwi ryawe. Mu nama nshingamateka ihavuye ni bake cane baserukiye umunyagihugu canke intara zabatoye, benshi bakaba baraserukiye imigambwe yabo. Umunyagihugu wagowe ntibigeze babona umushingamateka, abanyagihugu bagowe ntibigeze babona abashingamateka abagarukirako canke avuga ikibazo cabo. Abanyagihugu rero ngo niba takanura bizoguma gutyo, ahubwo bitere vyunyuka. Ibi rero akaba ari bimwe mu bivugwa muri kino gihe c'amatora, ariko hakaba harimwo n'impanuro zikomeye cane, aho benshi babona ko abashingamateka muri kino gihe wamengo ntibaraba ikibazo c'abanyagihugu, ahubwo benshi baserukira imigambwe barimwo, bamwe bakanavuga ko basigaye bakorera inyungu zabo canke bakanka kwiteranya n'inzego kugira batazokwakwa ivyo bibanza. Hari amakuru tugitohoza avuga ko ikurwa mu mabanga rya Elifaze Niyomugabo yahora arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihangange cakuwe, ariko nanone Elifaze Niyongabo ngo yoba yagirizwa ubusuma budasanzwe bwoba buciye imiliyaridi 3 z'amarundi. Hari n'abatwandikiye ko bumwe muri ubwo busuma yoba yagiye arabukorera ku bunywero bw'ibitoro, aho ngo yoba yasaba ibitoro bitari bike abeshe ko abitumwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Hari n'abavuga ko yoba yahora yaka amahera abantu na cane cane abarwizatunga, nahone akavuga ko ayatumwa na Angeline Ndayishimiye. Amakuru ataratomoka neza akaba avuga ko Elifaze Niyongabo ngo yoba yarahagaritswe, ariko turacabitohoza ko ntiharagira ko tuyemeza nk'inkuru ntabanduka. Makuru yacu hanyuma tuzobigaruka ko ico bikoze twobamenyesha ko Elifaze Niyongabo yakoze amabi menshi cane hagati ya 2023 na 2025. Yo Elifaze Niyongabo akaba yaranyuruje abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura. Yarafatwa nk'intakogwa ko kubera ubucuti bwabe na Angeline Ndayishimiye basanzwe banava hamwe muri komine Rutegama. N'imbere ya 2023 Elifaze Niyongabo akaba yasheshe amaraso menshi, yongeranyuruzwa abatari bake mu ntara zitandukanye yakoreyemwo. Iyi nkuru tuzoyigaruka ko makuru yacu hanyuma. Muri CNDD-FDD ho nuko bakora, uyu munsi urakorera ikiba abandi nawe bugaca wisanga ico kibi wakoreye abandi arico nawe kiriko kiragushikira. Benshi rero bavuga ko akajagari kari mu gihugu gatangaje cane, aho rero kubona abantu ibintu biriko biraba, abantu bavuga ngo hagiye kuza demokarasi mu gihugu, bakibaza imyaka 20 imaze ku butegetsi CNDD-FDD yakoze iki kugira ibikiri kiravuga ivyo bintu, ngo yaratanze umutekano. Abantu bati ibi vyo ni ibiki? Ariko nanone muri CNDD-FDD mutambukanyi banye n'icubahiro umukuru w'igihugu niwe ngo abategetse nka bose b'i Burundi batinya kandi bafata nk'intambamyi mu mibereho y'igihugu. Uyu mupfasoni nico ategetse nico kija mu ngiro, ico ashatse nico gikorwa, uwashatse araduzwa, uyanse agakorogwa. Tukaba dufatiye ku karorero ka hafi cane aho umwubahwa Gervas Ndirakobuca nta wundi yamuhojeje akanamuzimya mu maso y'abarundi gatari yo mupfasoni Angeline Ndayishimiye. Uyu mudamu bikasa bisa nkaho yobabona kure gusumvya n'umucace wiwe, ariko ngo abategetsi benshi cane bagiye barwa mu bibazo vyo kuyobora ibihugu vyabo kubera abagore babo. Ngo nizo mpamvu mubona abagabo bakomeye muri iyi si nka Putin yahisemwo kwiberaho atagira umugore. Ariko ngo hari icizere cinshi ko n'abategetsi atari bake ba CNDD-FDD batazanezererezwa n'ingendo z'uwo mupfasoni namba bakunda igihugu vy'ukuri, nk'uko babiririmba 2025 baze batangiye ubundi mukandida atari Perezida Ndayishimiye Neva, kuko ngo muri CNDD-FDD hari intwari nyinshi cane ngo kandi ziza ubwenge, atari uko ngo abo bategetsi bose bazokwisanga bagendera mu kwaha kwa Madamu Angelina asubiza inyuma kamwe kamwe, nk'uko bariko babikorera kurinda kugarika, ndetse nk'uko yanabikoreye Generale Guillaume Bunyoni. Abantu rero biyumvira hagufi harya nibatahura ko ndakugarika ariko atera yigizwa inyuma cane ya politike, ngo bakaba bazi ko ari karaduga, ariko sivyo.
harya namba ngo haba namba azohabwa kurongora inama nkenguzamateka, urwo rwego nta birebire vyarwo kuko ahubwo ngo n'imiburiburi yaba inama nkenguzamateka yaba inama nshingamateka kuko ngo niho honyene yoba akomeye. Iyo rero ngo umuntu agukuye mu kibanza bashobora gufata ingingo akagushiraho atangingo ushobora gufata, abagusubije inyuma cane. Ikiboneka coco nuko amatora yo muri CNDD-FDD agiye kuza kutoroha habe na gatoya, ariko nk'uko umushingamateka nk'uko Reveriyano Ndikuriyo mu misi iheze canke mu myaka yaheze yari yarabibwiye Rwasa ko adashobora kumwemerera, aho Reveriyano Ndikuriyo yari yabwiye Rwasa ko akeneye ko yinjira muri CNDD-FDD, akaba avuga ko nimba vyanse ko azokwisanga, ariko arabisaba atakibibona. Ndikuriyo yavuze ati igihugu ntigitangwa kiragwanirwa, igihugu si umukate ngo umwana arize baca bamuha, akoze icayi, igihugu nticatowe mw'ibarabara. Ayo namwe mu majambo akoreshwa cane na Reveriyano Ndikuriyo. Ariko bisiguye iki? Mu ncamake wumvise ayo majambo, nubwo woba utaciye ku ntebe y'ishure, ariko urumva ko igihugu ugikeneye ategerezwa kukigwanira, ugashaka impinduka, ukanka akarenganyo, ugashaka ko ubutungane bukora, wipfuza iterambere mu bawe. Impinduka yose woba ushaka mu gihugu ntoyironka utabizi icuya ngo urwane. Ariko nanone Agathon Rwasa ntababona ico ariko arakora kugira ngo asubize ibintu ku murongo, canke ariko we ntabona ingene abanywanyi biwe batuntuzwa, baburabuzwa, bagapfungwa ndetse n'abandi bakaburirwa irengero. Bamwe bati Rwasa yaraguzwe n'umugambwe CNDD-FDD kuko muri kino gihe niho abarundi bari bakeneye kumubona avuga nk'uko yahora abikora, ariko muri kino gihe baramunumije rwose. Benshi bati Rwasa ntawe tugifise, yaramaze kuja muri CNDD-FDD. Ivyo ni bimwe mu biba bigaruka gucana bivugwa hirya n'ino banywanyi bacu. Turabandanya kubashikiriza ayagezweho umwanya n'umwanya, tugenda tubaha idonido ku nkuru ziri kuvugwa cane mu butegetsi. Wipfuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwere nk'ibura fyonda kuri subscribe, mu kanya duhure tubashikiriza n'andi makuru arabagezweho.